Hari ubuhinga bugiye gukoreshwa kugira ngo abunguruza abantu mu modokari bakunze kwita amataxi bagire umutekano co kimwe n'abo bunguruje. Ubu buhinga rero tububwirwa n'umwe mu bagize ishirahamwe ryitwa Taxinave, iryo shirahamwe akaba ari naryo rigira rizane ubwo buhinga. Aha rero ibi bakaba babivuze mu nama yari yatunganijwe n'ishirahamwe ry'abatwara abantu mu modokari bita amataxi. Jewe nitwa Bedi Manishimwe. N'umunsi rero nk'uko yashikirije mu majambo make Taxinave ituzanira ubuhinga bwiza cane buzodufasha aho uri, bukwereka aho uri n'aho uba wicaye n'ibirometero bihari n'amafaranga ugiye nibaza yuko iterambere cyane aho twavuze yuko yashikirije tuzohanurusha yaho abaduserukira mu bigo bose tuzoshobora kubona ati uyu mutasimene yagize ikibazo yakigiye amasaha n'aya muri ico gihe tuzoshobora kubona ati uyu mutasimene yaribwe canke uyu mutasimene yarigiye kugira amasaha n'aya igihe n'iki ibintu vyose bikashobora kugenda biri mu mwanya mwiza. Niyo narabira nobashimira cane avuga yuko vuba cane ishirahamwe ANCT na Bosna bagiye kubashikiriza ubwo buhinga aho umwe wese azobona ati ibintu bimeze neza aho utazashobora kuzimanira uvuga ati mbega ndayikora yuko bwije. Umukuru w'ishirahamwe ry'abunguruza abantu mu mataxi Mushingantahe Gerard Niyongabire nawe nyene yashikirije ijambo ku bijanye n'ubu buhinga bushasha. Jewe izina rya association ANCT uyirongoye Niyongabire Gerard, umwanya maze ndayirongoye natowe mu kwezi kwa gatandatu mu 2019. Muri aya mezi maze naciye nihutira gukurikirana abashoferi dusanzwe dukorana kugira turabe ingene twokoroherezwa mu buzima bwacu. Hanyuma twaragiye turumviriza abantu n'abandi bava mu bindi bihugu batubwira ukuntu bikora. Twaciye tumenya rero abantu twovugana ingene bozana ubwo buhinga twara twumva mu bindi bihugu. Bwarashitse turayaga turavugana turamenyana yuko ubwo buhinga bubaho, ndabona ko banabishoboye. Naco gituma mu bantu benshi bariko bavyumvira twatanguye gukorana n'iyo shirahamwe Taxinave ariyo yazanye ubuhinga bwitwa Taxinave. Akarusho kaje muri twebwe, ndashimira abo bazanye ubuhinga kuko baje kutubwira ibintu mbona ari byo cyane. Twara dufita ingorane mu bashoferi bacu, murazi ko dukora amasaha 28 ku 28. Hari aho dutwara umuntu twizigiye yuko ari umukiriya mbwa tugasanga mugizi wa nabi. Mwaragiye muravyumva aho abene wacu bagandaguwe kubera batwaye abakiriya mugabo kaca bahindura. Rero ubwo buhinga batwigishije yuko ari bwo butegerezwa kudukingira kubera uyuriye n'uwiherwa kuyurira iyi tagisi bashobora yuko uwakoze ikibi canke kubera bamaze kwandikwa. Niyo ntumbero yuko abashoferi twaciye tuvuga yuko dutegerezwa guhurikira mu ishirahamwe ryacu ANCT, Association Nationale des Chauffeurs Taxi, kugira ngo twandikwe twongere tubimenyeshe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano kugira ngo tuzo turakorana. Iyo Taxinave yaje itubwira yuko izoduha ubwo buhinga kandi n'ubu turiko turakorana, baramaze kutugirisha imyimenyerezo twebwe bakeya
ni nayo ntumbero n'umunsi twakoresheje inama tuvuga tuti abo duserukire tubabwire yuko bwa buhinga n'ubu ubwo twashikirije itariki 11 y'ukwezi kw'icenda mu 2019 mu hoteli Susidinire n'ubu tukiri kumwe.